Yesu niwe mutabazi, Yesu niwe mutabazi, Yesu niwe mutabazi, magogwa ni mutabazi, Yesu niwe mutabazi. Mukabona rero, mukabona mugeze ku ruzi mudashobora kwambuka, muririmbe ya ndirimbo mutabaza Yesu. Yesu niwe mutabazi. mukabona rero, mukabona mugeze ku ruzi mudashobora kwambuka, ni mutabazi, Yesu niwe mutabazi, Yesu niwe mutabazi, Yesu niwe mutabazi, Yesu ni wadutabara, Yesu niwe mutabazi. Muririmbe ya ndirimbo mutabaza Yesu. Yesu niwe mutabazi. nitwagera kuri Yorodani, Zambuka impari, nitwagera kuri Yorodani, zambuka impari gusa, nitwashika kuri kuri Yorodani. Hizo kuri Yorodani mafuta, haleluya. Kuri Yorodani zambuka impari gusa, nitwashika kuri Yorodani, zambuka impari gusa, nitwashika kuri Yorodani, kuri Yorodani zambuka impari gusa. nitwashika kuri Yorodani, Oh Baba, nitwashika kuri Yorodani azambuka impari. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. nuko yababwiye hii ndiyo ile fimbo ya Musa. Sema eti fimbo ya Musa, Fimbo ya Musa, fimbo ya Musa. ngo nikora ibitangaza in the name of Jesus. Amen. Haleluya. Ubu rero muriteguye kujabuka, Cyane gose. muriteguye kujabuka, abitega ngo fimbo ya Musa, fimbo ya Musa. Tugomba twakira igitangaza, mugomba mubona ibimenyetso bidasanzwe kuko amavuta y'Imana ndiko ndayumva. Sema amina, sema amina kubwa. Ngomba ndabereke yuko jewe nkoreshwa n'Imana, ntakadayimoni ko nyitenga imbere ndagakemeye katika jina la Yesu. Gacakita murikira bashakagira operation direct, imvubu canke ingona itwitenga imbere ndaravya in the name of Jesus. Ururuzuru tanganyika ngomba ndaye pasuremo kubiri tujabuke n'amaguru paka muri Kongo niho tuzogira igifungo cy'imisi 40. Sema amina, sema amina, sema amina. Ugomba ubufise ibidono, ugomba ubuguruka ndagukorora kuko amavuta mfise ntasanzwe katika jina. Vuga ngo amina. Abitego muriho, abitego muriho, muriho twakirwa kwizera. Sore we ndabona washakekanya mutima in the name of Jesus. Ndayikemeye ubwo babukuvemo. Sema amina. Amen. Sema amina na nguvu. Amen. Sema amina ya fire. 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 Kwa nguvu. Fire. Fire. Amina fire. Fire. Ubwo bahemgiza Yesu. Tugomba tujabuke rero. Nishimikije autorite y'ijuru mubasha na hawe ndahagaze nka Mose. Jewe Pastor Cisha Ado ejo naravuganye n'Imana muri chambre liko ndasenga. Imana iranyereka yuko tegeza gutwara abantu dusengera hamwe cyumba cy'amasengesho nk'abajabukana ikiyaga Tanganyika. Ubu rangomba mpasure Tanganyika pasure mo kubiri tugende muri Kongo ahantu bita Imbaru tuzomarayo imisi amajana 8 twisonzeshe. Kiongozi nturusature mandurindira. Bese amajana 8 ni myinshi tubwirira Imana duhe imisi 3 bazi. Ukora ukwizera guke imwemu yagutinya imwemu y'ubwoba ndayikemeye toka. Mose yari umuntu nkanje ndabamubwiza kujya gatatu nimbe 72 nanje mbamukajije Pastor Cisha Ado ngomba ndarupasure rero. Muriteguye ngomba ndarupasure ndabereke yuko jewe ndi muri autorite y'ijuru n'ijuru rinshingira intahe. Pastor Cisha Ado ndarupasure tujabuke n'amaguru. Muriteguye in the name of Jesus. Mose yari umuntu nkanje nanje ndahagaze mu autorite y'ijuru nka Pastor Cisha Ado. Mukomeze kwizera ndiko ndabona ibitangaza by'Imana. Rugomba rupasuka cyasiga nk'inshuro nka 2. In the name of Jesus muri autorite y'ijuru ndategetse go Tanganyika inzira. Tanganyika ka Pastor Cisha Ado datuye inzira. Nimutakaze kwizera
ntimutakaze ukwizera mubandanye musenga hari ibigeragezo ndiko ndabona satani yateye mugabe inzira igomba iboneke mu izina rya Yesu. Ili ni ile fimbo ya Musa mu izina rya Yesu muri oto iteye ijuru nari nahagaze ahatari uri kanegera imbere in the name of Jesus muri authority y'ijuru ndahagaze nka Musa nka pasachisha ado ayemekwa n'Imana ashingirwa intahe n'ijuru Tanganyika in the name of Jesus ndatuye inzira. Umviza twumvikana ninde yankabiye inkoni ku inkoni ya Musa itahora imeneka nk'uko inkoni ya Musa yari ikomeye tugende bukebuke ninde yankabiye inkoni kugira gerageza Imana ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibigeragezo ntibizobura kuza ariko haragowe ubizana gicamubera ciza no ko yohambiga urusha kwizose agatererwa ibyina mu kiyaga uburengo mba mpindura iyindi nkoni makanda bajabukana wabigize ndamusomyesha nk'ingaha rindi oya pasteur akuri wadutesha umwanya jereme gwe bikinga zanje zibiri uko narimbuza ivyo nkora verse chatarata tetwa nimutwa pasteur wa tetwa bunyene hore ubu rero nababwiye kwanza mbere ko munshavuje ndabahindure mwese isombi yo bahindura isombi ahumviriza rero ndahindure ubu ngoma ndabahindura insinga bazohora babajya kuri abiri bazohora babotsa mu ruziba in the name of Jesus muri authority y'ijuru ngomba ndabahindura yo urabona ibyo mu nkore nagomba ndabajabukana n'amaguru muri Kongo mukankabira inkoni ikibi cyane uburengo manje mu mubiri byose ndabihebe kuko nabone mwebwe ko muri nkozi z'ikibi ubu ngomba ndagiye mu mubiri iragomba tujabukane muri Kongo n'amaguru kiyongozi yone uvuze ivyo ntimwankabiye inkoni ntivyijana ndondere yindi nkore ndabiri gandabiri kibi cyane ikibi cyane emwe ngomba rero ndabereke ngomba ndabahindure mamba mutu jewe ndabatinya kuri mazabaho yanjye sawa